biboneka ngo ufise imico wihariye ngo iyo ukunze uba ukunze ushimye uba ushimye nk'umutoni uri umuseke useruka kabona kwezi kumurika kutazima abasore bose barakwifuza. Yes, ndabaramukije mu kiganiro cha open mic no musi tukumwe na MT number 1 bamuzi ko yandi mazina menshi. MT ndakuramukije. Naye ndakuramukije. Yes, ni MT number 1 utamuzi nindi. Bo MT number 1 ni MT number 1 ko nyene Etienne Mbarushimana, the only gangster in your city. Namba wizo mzee sinkoresha kabanga. Ubatanga kurimba kuva ryari? Harizo imyaka shika kuri imyaka 9 gutyo. MT number 1 yavukiye mu Burundi, mamuko yiwe y'ukuri. Bo kawaida je sinavukiye mu Burundi. Je mamuko yanje navukiye mu Rwanda ariko abavyeyi bahunze 2002. Bari mu Barundi bigeze guhungira 2002 cyahungira mu Rwanda umva je navukiye mu Rwanda ariko mu Burundi. Abavyeyi ndafise umuvyeyi avuka mu ntara ndafise umuvyeyi avuka mu Kirundo, ndafise n'undi avuka mu ntara ya Ruyigi bibaza nimba ni Papa mama. Papa wawe cyangwa mama. Hama kugira ngo ushike Amerika niho twatanga kumenya nk'umu diaspora. Narabaye mu Rwanda nahavukiye ndahakurira ncaca mu Burundi ariko mu Burundi nahaciye ndiko ndagenda muri Tanzania camba muri Tanzania imyaka ishika kundwi ncandonka amahirwe yo kuja muri Amerika. Mazeyo igihe kingana gute? Muri Amerika ndamazeyo imyaka 14 iraba 14. Ni icahe kintu catanguye kuvuga winjira muri kariyeri y'umuziki? Bo kintu cabanje kungora ni uburyo ibikorwa vyanje vyamenyekana. Production yarangora ico gihe kuko ntaba producer bafise ubumenyi cyane twe tuzinanye muri uwo mwanya. Donc ibintu byose nsa nkaho navyikorera muri ico gihe. Naco gituma iyo mvuze ko naririmbye imyaka 9 hariho imyaka nkurako. Donc ndakuraho imyaka 3 byari ibintu gusa nkaho mwengo ndiko ndiyumvira iby'umuziki. Nubwo bitari biri seriye cyane gose ariko narabikora. Hama imyaka nayo navuga yuko natanguye gukora umuziki ndi seriye kandi nkabona ko biri seriye kuko nkabona ko bitanguye kuzana umwimbu canke abantu batanguye kuvyakira. Ni nk'imyaka navuga ishika kuri 6 iheze. Ni MT number 1 akunda gusohora indirimbo ziwe zifite amajambo aryoshe. Inspiration yazo bigenda gute ugikura he? Bo inspiration ikintu nkunda kwikura ko ni just lifestyle y'abantu. Je nkunda kuririmba urukundo ariko nkunda kuririmba urukundo ruri positive. Niyo bishitse ndarimba urukundo ruri negative nkabugize ushaka kuvuga ati umukobwa yanswe cyangwa umusore yanswe ariko sinkunda kwibanda kuri ivyo bintu cyane. Rero nje nkiyongiye kwandika indirimbo Kenshi banza kumviriza instrument nkaca niyumvamwo nkaca ntangura kwiyumvira najya amajambo atangura. Iyo ndonse amajambo abiri atangura asa indirimbo yanje biheze. MT arubatse cyane yubatse? Yego ndubatse. Ivyo uhora uririmba Kenshi biba vyaguciye ko cyane ni true story? Mbo no kuvuga ivyo ndirimba si kuvuga kari true story y'ubuzima bwanje. Juste ni novuga ko ni ibintu mbona mu bantu muri surrounding yanje canke environment mbabayemo. Si kuvuga kari ibintu biba byambaye ko urumva niho je kurimba ibintu byakubayeko
aho ntiworinda kuririmba kuko biba bikuri mu mutima no mu vyiyumviro so ndirimba kugira indirimbo zifasha abandi bantu canke nk'ibintu nabonye mu bandi bantu. Uravye urugendo rw'umuziki w'aba diaspora donc novuga yuko uri umwe mu baririmbyi bahagurukije umuziki cyane muri diaspora. Warigeze umunsi umwe kwitoga Buja Music Award gute ajya amajambo sinidoze cyane donc yari juste comment kubera abafana bashaka baronka umuco w'uburyo ndabibona uko resulta zagenze nabwo ari ibintu byafashe umwanya munini n'ibintu juste ya comment nashize ko ariko ntabwo yari imyidogo vraiment oya ari higanwa ryose gutunganywa muri Amerika umuririmbyi wa mbere twaramubonye wo mu diaspora bateguye na Miss Burundi wo muri Amerika gute wowe utigeze uja guparticipa muri bijya bintu bijya higana ndafise impamvu nyinshi zatumye nta participa siho nari namaze gufata urugendo ruza hano mu gihugu cy'u Burundi hama kandi hariho no kutumvikana hagati yanje n'amashirahamwe yateguye bijya bintu nje cyatumye donc nimvo nyinshi zatumye nta participa. Iyo giye hanze niyo garutse iyo uvuye Amerika ukaza mu Burundi uza atawubizi nk'abandi bastari urabizi ko usanga bica bimenyekana biva kuki icyambere biva ko ni ndi umuntu w'ama surprise donc ndakunda surprise ndakunda abantu babona ibintu byanje maze igihe ndabikora mu mwihwe donc mu byinyegeje ntabwo nkunda kubwira abantu ngo ngiye gukora ibi kuko ndamaze kubona kenshi ubwiye abantu kwategura yuko ugiye gukora ibintu runaka hama ntubikore cyane bigapfa babantu bamaze kubwira ikizere urumva umaze kubatesha umurongo so nca nemera nkakora ibintu biri surprise nimba nje mu Burundi abafana bambona nahageze apana kubwira abafana ngo nzoza hama urugendo rucirusiye. Industry y'umuziki uyirimwo twavuga ko muri mzi mu diaspora gusa kuko wamusora buri munsi hari inyungu ubikuramo inyungu ndayikuramo kandi atari ntoya kuko iyo mba ntayikuramo nibaza kumba nabiparitse biba byarahombye donc business yose uyibonanye umuntu ukabona iri kiratera imbere kandi nkuko ubibona umuziki turiko turatera imbere buke buke safidire yuko haba harimo inyungu iyo uzi inshuro nyinshi mu Burundi ariko Kenshi ntuba uje kuririmba gusa nibaza ko hari ibindi babihuzaye ego na cyane urumva ko utuza mu Burundi uzanywe no kuririmba kuko naho mbaye naho nsanzwe mba ndaririmba cyane no gukora ibyo bikorwa by'umuziki so nje mu Burundi rero simba nzanywe n'umuziki ico wagitoye. MT number 1 indoto ziwe za hafi indoto mfise nuko ibyo nkora byose byotera imbere kera kuva na kera nkikora ibintu biri hasi cyane nyirondeza ubuzima kandi n'ubu ndacaburondeza namye nifuza ko ikintu cyose nkojeje kwintoke ikintu cyose nshize mu byiyumviro byanje cyotera imbere donc Imana yomfasha kikaja mu ngiro izo nizo ndoto namana nizo ndoto namanye ni nazo ndoto ubuzima bwanje bushingiye donc nimba niyumvire gukora ikintu kibe successful. Mu baririmbyi mu Burundi satbi kuri wewe niki kubera mwageze gukorana indirimbo ya mbere wongera mukona n'iya kabiri kubera ko udakorana n'abandi baririmbyi ama featuring satbi inshuro zibiri kubera iki satbi ego twarakoranye inshuro zibiri icyambere ni umuririmbyi abishoboye donc kuba twarakoranye ubwa mbere tugakorana n'ubwa kabiri byerekana ko ibyo twari twakoranye ubwa mbere nari nabishimye bica bituma niyongeza. Ku kibazo cy'abandi baririmbyi naho ndafise abaririmbyi benshi turiko turakorana muri uyu mwaka kandi hari n'abandi twakoranye wanashaka mbere ya satbi gusa nuko satbi ibikorwa twakoranye ari byo mwaciye mumenya gusumba ibindi byose nakoranye n'abandi baririmbyi so je ndakorana n'abaririmbyi bariho bose kandi banashoboye. Indonye records kubera ko utaja kwirimbiramo kandi ari studio gwa
je ukuntu nsigaye nkora ntabwo nkikora muri studio imwe, nkorera muri studio zishika nka zitatu icyarimwe. Donc indirimbo yanje urinze ubona indirimbo yanje isohotse iba yakozwe n'amastudio bashika kuri atatu canke aba producteur bashika kuri batatu. Donc itangurira muhiri wanje igaherera ahandi. Hama je rero kugira sinigungire ko ncafata bajya producteur bandi bamfashije nkashyiramwo ama logo yabo kugira bizoboneke ko ari ikintu twafashanyije. Uko ndinze nshiramwo ivyanje gusa bacavuga ati bijya bintu byakozwe na MT1 canke byakozwe na producteur wa studio ya MT1, babandi bamfashije bagaca bibagirana. Yeah. Zia base MT yafunzwe, MT ndandaza yozabyenge nivyo canke sivyo. Zijya base sije nazanditse. Zijya base ni aba journaliste runaka bavyanditse. Sinzi ico babikuye ko gusa sivyo ntabwo ari byo vraiment. Sivyo kuko je ndi umuntu nivyo bintu nibase yuko ntara kuko bakibivuga cambona ifoto y'abamotari bajya ati batwara imoto muri Amerika yubza imwe binini sana, hanyuma cambona ifoto hagaze hagati the bad boy MT1 ifoto none ifoto icambere abamotari kwanza bajya sa motari kuko bajya sa motari n'abantu tu ni club novuga kari nka club y'abazungu babandi babita aba riders. Donc baba bafise nk'umugwi w'amapikipiki bashobora kugenda kuvuga ati tuvuye muri quartier runaka tugiye muri ville turi kumwe ari nk'igroup. Bajya rero twahuye juste turi muri tournage y'umutipa araho indirimbo yiwe bacha bashimira ibikorwa turiko turakora duce bansaba ko turifotozanya icyo bihurana n'ijya base ariko sinumva base ijya base yabijya bintu bamvuze ko nama moti ico bihuriye ubifasha ukabiconnecta sinumva ko hari uravye ijya base kora bajya tipo batwari moto usanga bambaye ibintu amatatuaje menshi tuyibona agati MT baramukoresha nikudandaza y'ubwenge nivyo akora muri Amerika kuko iyo base yaciye izana bavuga ngo niyo mpamvu ngo ntushobora kugenda ingendo zine mu mwaka uva hanze uza mu Burundi ntibikunda. Arafise ibintu akora bituma byinjiza cyane. Je ndamaze kugenda kabiri mu mwaka apana gatatu ni kenshi ariko rero ugiye no kuraba kuko itike igukora muri Amerika kuzana hano bivanye n'amezi uziye ushaka kuza ku mahera make canke menshi. Kwandi bukari giye nigeze kuva muri Amerika nzi no ku madolari majana yonyene n'amahera make sana ugiye kuraba nayo tugura amatike yo kuzima. So ikibazo cyuko rero ngo ngenda nkagaruka ntawe bihuriye n'ivyo bintu kuko ugiye kuraba hariho n'aba diaspora bamaze imyaka wanashaka 15 muri Amerika atarigera yiyumvira no kuza mu Burundi. Niho cuvuga rero ngo byaramugoye canke ngo ni ikintu umuntu abashaka gukora. Hariho n'umuntu usanga yicaye muri quartier hano mu gisagara cya Bujumbura ariko akamara nk'ukwezi atagiye muri ville. Nicuvuga rero ngo amahera ya bisi yaramunaniye kugenda ahantu ni juste umuntu donc abafise ibikorwa akora canke afise objectif itumye ava ahantu hamwe agiye ahandi. Ntabwo cuvuga ngo uyu muntu kubera yama muri ville ngo ni umubossi ngo afise ibintu akora no. Hari no wigira muri ville agiye gutembera ni ikintu tu juste ikintu umuntu yiyumvamo. Rero n'abadiaspora kuvuga yuko ngo wabonye MT yaje kabiri mu mwaka canke rimwe mu mwaka abandi ukaba umaze imyaka 10 utababona muce wiyumvira ngo MT ngo ari special ku bintu runaka ntaho bihuriye no kuvuga ngo donc ndashaka kuza ubundi nawe ntabishaka. Hari umuntu usanga ari muri Amerika atiyumvamo kuza mu Burundi ntiwoca ubimuhora arafise impamvu. Hari n'ubundi avuga ati jewe iyo abavyanashoboka uyu munsi mu gitondo no bandi mu Burundi ku mugoroba nkandi muri Amerika. Umuntu wese afise indoto bivanye n'ico ashaka donc gukora. Hari umuntu usanga akunda Burundi, hari nabo usanga bataza mu Burundi ariko bakagenda muri Tanzania n'ahandi.
nicaye kintu donc aba diaspora benshi baba hanze akenshi gashoboka bakunda kuvuga ubuzi bakora kubera iki? Impamvu benshi badakunda kuvuga ubuzi bakora sinzi impamvu. So kuvuga akazi ukora kagutunze si bibi, gusa impamvu sinzi ariyo nibaza yuko ari kubera umuntu usanga akora ari personal life navuga ko ari ubuzima buba buri donc si nk'ibi wowe ushaka kupublier ukavuga ati je ndi umujournaliste, je nanje ubundi umuririmbyi. Hari ubuzi buri public, hakabaho n'ubuzi rero umuntu adashobora kuvuga cyo kimwe n'umusaruro yakuye mu ubwo buzi adashobora kuvuga. Naje sinkunda kuvuga akazi nkora, ariko kenshi iyo bishitse ndakavuga. Hariho n'abandi usanga rero we waba yumva nubwo umubwira ati nagushishe kuri mikoro atovyemera. Uwo rero urumva ugiye kumwaza ngo akazi ukora nakahe na kamera yitinya ubwiwe nashaka no kubwira na kimwe. Akajambo ka nyuma ndakukita agasunika ruke. Agasunika ruke. Sawa. Nagishasha dufitiye muri ino sana. Gishasha nuko mwoguma hafi ya social media zanje, Facebook cyane na Instagram. Byinshi mba mfise ndabipostinga. Hama ndabasezeraniye bishasha kandi bizobaryohera gusumba uko nahora ndabanezera. Hama akajambo ka nyuma nuko ndakunda akazi kanyu, ni umufana wanyu. Kandi ikindi naco ndashimiye n'abafana b'umuziki wacu muri rusange, specifically abafana ba MT number 1 aho muri hose, Wiz Gangster, Wiz Nation, inkoramutima zanje, big up sana.